Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu muba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Niyambonesha kure yacu kandi yanyu ICTV bashikiriza amakuru abavugwa hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, tukabashikiriza yavugwa mu mutekano, politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragarukwa kuyo mu bimenyesha makuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi tutibagiye bavyagiye biratangazwa n'abategetsi na bimwe mwanyegejwe byose turabitohoza tukabibashikiriza mu buryo bw'idonido kugira bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibufyonda kuri sabone maze uko dushizeko inkuru ikagushikira mu bambere. Ano makuru tuyatangurire kuri no nkuru yihuta mu ntara ya Cibitoke, abantu babiri barishwe. Ibiziga bibiri vyatowe kuri uno wa kane ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke hamwe no ku mutumba Gisagara uri muri komine Murwi mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Kuri abo bose uko ari babiri ababishe ntibaramenyekana. Buramatari w'iyo ntara akaba yemeje ayo makuru kandi akabamenyesha ko amatohoza yatangujwe. Ikiziga ca mbere catowe ku mugwa mukuru w'intara uwo yishwe akaba ataramenyekana nk'uko bitangazwa. Nko mu gihe c'isaha 11 zo mu gatondo abantu bari bazindutse bariko bararengana nibo baserutse ku kiziga c'umugabo ku mugwa mukuru w'intara, akaba yaboneka ko amaraso ku mubiri wose. Ukimukubise ijisho woca wibwira ubwo nyene ko yicishijwe amahiri, uko niko abamubonye batewe amakenga n'urusazi rwinshi rwari ruriko ruraduma kuri ico kiziga giteye ubwoba. Igipolisi hamwe n'abajejwe intwaro bihuse gushika kuri ico kibanza ntibashoboye kumenya uwo yishwe co kimwe n'icatumye yicwa, ariko abanyagihugu bibaza ko abamwishe boba barabasuma kandi ko boba babanje kumusahura utwiwe mbere yo kumwica nabi gutyo. Ikiziga ca kabiri nicabonetse ku mutumba wa Gisaba ni muri zone Buhindo yo muri komine Murwi ni muri iyo ntara nyene ya Cibitoke, akaba yaragaramye mu kibanza gisanzwe gicukurwamwo ubutare bw'inzahabu. Amakuru ava ngaho akaba amenyesha ko uwo mugabo yaherutse gukubitwa ijisho bwa nyuma ku mugoroba wo ku munsi wa kane kuva kw'igenekerezo rya 23, akaba ariho yaheruka gukubitwa ijisho nk'uko ababibonye babivuga, bikavugwa ko yari mu bunywero yariko asangira urwagwa hamwe n'akarwi k'abantu. Twibaza ko igipolisi cohera amatohoza kubagize ako karwi, ni bivugwa n'abacukuzi b'inzahabu biyumvira ko mugenzi wabo yoba yishwe n'abagomvye kumusahura hanyuma bigahera nabi bamwishe. Buramatari wa Cibitoke aremeza ayo makuru, akaba avuga ko amatohoza yamaze gutanguzwa kuri abo bantu bose uko ari babiri. Bizoza Kareme akabasaba abanyagihugu gufasha igipolisi mu gushira ahabona abakoze ubwo bwicanyi. N'inkuru ibabaje kandi iteye agahinda bararyaguye mu Cibitoke. Mu ntara ya Rugombo imbonerakure zikoreshwa imyimenyerezo ya gisirikare. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi baratewe umutima uhagaze. Imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa n'imbonerakure abanywanyi b'ubuhari ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Iyo myimenyerezo ikaba ikorwa mw'ijoro igakorerwa kuri stade ya Rugombo. Abanyagihugu bakabasaba ko iyo myimenyerezo yobera ku kibira canke igahagarara. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke ntibakiryama ngo basinzire kubera imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa mw'ijoro ku kibuga c'umupira w'amaguru. Isoko ryaho mu Rugombo ryemeza ko umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD rubika ibigwanisho vyago ku ngoro y'uwo mugambwe ku rwego rwa komine. Kubw'amasoko atandukanye, izo mbonerakure ziriko ziritegurira kujabuka Rusizi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugwanya abaroberi ba Red Tabara bafise ibirindiro mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
urwaruka rushika 100 rwo mu mugambwe uri ku butegetsi rwaragiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo baciye muri groupement ya Ruvunge rugana sheferi y'Abafurero mu misozi miremire ya Remera n'Amasango. Ibice vyiganziwe n'abaroberi ba Red Tabara, niko umusirikare atashimye kwivuga izina yemeza. Iryo soko nyene ryemeza ko bamwe mu gipolisi bakurikirana izo mbonerakure ziba ziri mu nyigisho. Umuryango wose w'imbonerakure wiyemeje kuja kugwana muri Kongo urahabwa umuryango wose w'imbonerakure wiyemeje kuja kugwana muri Kongo urahabwa amafaranga ibihumbi 100 vy'amarundi. Imbonerakure nayo iba iriko iragwana na Red Tabara ikaba ihabwa ibihumbi 250 y'amarundi ku kwezi kubw'amasoko yacu. Nubwo biruko imbonerakure zimwe zimwe zirahesha zikagira ubwoba bwo kuja imbonerakure zimwe ziraheza zikagira ubwoba bwo kuja gutagatwe mu gutana mu mitwe na Red Tabara nabo bafashanya. Umwe mu rwaruka rwo muri komine Buganda intara ya Cibitoke atashimye ko izina ryiwe rimenyekana, akaba yabwiye uruganda rwacu ko aheruka kubura uwo bavukana yishwe mu ntambara ziheruka kubera muri Kongo. Abandi 6 barakomeretse bakaba bariko bavurirwa muhira kubw'ivyo yavuze nkuko nyene yabitangaje. Abanyagihugu bo mu Rugombo bakaba baratekewe n'ubwoba, bakaba rero bategetswe kutavuga amakuru ajanye n'iyo myimenyerezo ya gisirikare ikogwa mw'ijoro. Tubajije umusitanteri wa komine Rugombo n'indongozi za CNDD-FDD zirakana ibivugwa, bagasigura ko ari ibikorwa vyo konona imitsi ngo bakavuga ko ari ibikorwa vyo kwinonora imitsi bisanzwe vya misi yose nkuko abo bategetsi nyene babisigura. Yandi makuru hariko aravugwa cane muri Giheta, imiryango irenga 500 y'abateshejwe izabo iratega ubwoba ngo bave mw'ikambi. Bateshejwe izabo bose b'abatutsi bo mw'ikambi ya Ryanyoni ni muri zone Kabanga ho muri komine ya Giheta intara ya Gitega hagati mu Burundi baratewe ubwoba ngo bave muri iyo kambi. Imbonerakure abanywanyi bo muhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bategekwa gutera ubwoba abo bacitse ku icumu mu bwicanyi mu 1993 bwagiriwe inkehwa z'abatutsi. Kubw'abaduhaye amakuru ngo haraheze indwi zirenga 2 imbonerakure ziguma zica mw'ikambi y'abateshejwe izabo bo mu Ryanyoni kugira ngo batere ubwoba abahaba. Ntidutekanye na gato, imbonerakure zaraje mw'ikambi zica ku nzu bagira rusansoma tutazi uwabatumye. Bamwe muri bo ntibatangwa kudutera ubwoba mu kuvuga amajambo mabi y'amacakubiri ashingiye ku bwoko bivugwa n'abatutsi bateshejwe izabo bari muri iyo kambi. Amakuru dukura aho avuga ko ico bitwaza kugira ngo babirukane muri ico kibanza ngo nuko bo babashaka kuhubaka ikibanza c'ingenzi. Ayo makuru aremezwa na Rebecca Hatungimana serukira abateshejwe izabo bo mw'ikambi y'abateshejwe izabo bo mu Ryanyoni, akavuga ko adatahura ukuntu leta ishaka kubirukana aho hantu kandi ifise ayandi matongo manini cane yo kubakwamwo inyubakwa rusangi. Bateshejwe izabo bakaba bavuga ko ibihe vya politike n'imibano atari vyiza kugira ngo abateshejwe izabo mu rwimo rwo mu 1993 basubire mu zabo, na cane kuva muri 2015 igihe haba indyane kubera ikiringo kitahurizwa ko c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibiziga ntibisiba gutorwa mu nzuzi no mu bisaka. Ivyo bikaba bivugwa na bamwe mu bari muri iyo kambi. Sirya mbere abajejwe intwaro barondera gukura muri ico kibanza bateshejwe izabo ngo basubire ku mitumba yabo. Muri 2012 uwahoze ari buramatari w'intara
akaba yaragerageje kwirukana abari mu ikambi y'impunzi ya Ryanyoni mugabo biramunanira. Umukuru wa zone ya Kabanga isanzwemwo iyo kambi akaba yabateshejwe izabo ya Ryanyoni aremeza cane ko rusansuma rwahabaye imiryango ishika 100 itegerezwa kuzohava kugira ngo hubakwe ikibanza c'ingenzi niko yavuze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 inyuma y'iyicwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu atsinze amatora ariwe Melchior Ndadaye haciye havuka amakambi menshi y'impunzi. Abahaba ni abacitse ku icumu mu nkehwa z'abatutsi. Haraheze imyaka 4 abategetsi b'u Burundi bashaka kugara amakambi y'abateshejwe izabo bavuga ko abo bateshejwe izabo badashobora kuvuga ko ku mutima baje bava ko hari badashobora kuvuga ko ku mitumba baje bava ko hari umutekano muke kugira bagume menyikambi. Mashirahamwe haranira ineza y'inkekwa z'abatutsi canke se irwanya ihonya bwoko akaba avuga ko gatotezo kadashobora na gato gutuma abarundi banywana. Umukuru w'inama nshingamateka yafuse umurwi w'abashingamateka batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umugambwe CNL, umugambwe Rudende utavuga rumwe n'ubutegetsi ufise abashingamateka mu nama nshingamateka y'u Burundi uriyamiriza ifutwa ry'umurwi wawo w'abashingamateka vyakozwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Jas Ndabirabe. Ivyatumye Ndabirabe akora ivyo ntibiramenyekana gato. Rwasarongo uyu mugambwe CNL akaba avuga ko ariho nyangwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'amategeko agenga inama nshingamateka. Iyo ngingo akayita iyikumira. Kugira ngo berekane akababaro kabo, abo bashingamateka 31 ba CNL ntibitavye kuri uwa kabiri ibikorwa vy'inama nshingamateka yariko yiga integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2022-2023. Mu nyuma baciye baja kubonanira mu ngoro y'umugambwe w'uwo mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu gisagara ca Bujumbura. Ku mugoroba indongozi ya CNL yaratanze ikiganiro kijanye n'ivyo kubamenyesha amakuru inyuma y'itangazo rya bose avuga ko ari ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amategeko agenga inama nshingamateka y'u Burundi. Ingingo y'170 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ritomora ko abashingamateka bashobora kugira umugwi w'abashingamateka, nayo inama nshingamateka y'u Burundi ratomora vyinshi kubijanye n'ishirwaho ry'imirwi y'abashingamateka. Niko yavuze imbere yo gutomora cane. Twebwe nk'abashingamateka bo mu muganga umwe turasangiye uko tubona ibintu, rero turashobora kugira umugwi w'abashingamateka. Ico dusabwa kimwe gusa nuko habamwo abantu bava mu bwoko bwose, ico turagikwije. Mutegerezwa kuba murenga 5, natwe turi 32. Kubijanye n'amategeko turemerewe kugira umugwi w'abashingamateka. Rwasa habona ko inama nshingamateka yategerezwa kwisubirako kandi itategerezwa gukorera inyungu za CNDD-FDD gusa canke izakagwi gatoyi. Aranibaza ati nimba uburenganzira bwacu buhonyanzwe mu nama nshingamateka, mbega umunyagihugu muto cane we bizogenda gute? Avuga ko bidashobora kwemegwa, akibutsa ko nimba umuntu ari umushingamateka abazi ico amategeko avuga. Itwatowe n'imiliyoni 12 abanyagihugu baba mu Burundi kugira ngo tubumvishe ko turi abashingamateka b'abandi bantu. Twatowe kumwe, rero dutegerezwa kubahana. Imvo yabitumye, imvo ziri inyuma y'ivyabaye ntabwo zirashobora ntabwo twashoboye kuzivuga. Rwasa avuga ati imvo ziri inyuma y'ivyabaye ntazo twashobora kuvuga. Niko Rwasa abandanya avuga, akanabona ko atamvo nimwe yoshobora gusigura iyo nyifato y'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Ariko hari ibivugwa mu ntamatama, hari ibivugwa ko batashaka ko CNL ija mu nzego z'akarere canke mu zindi. Murazi akarenganyo ko kamyeho, nubwo biruko kubijanye na EAR nk'akarorero. Amasezerano avuga ko abashingamateka b'imigambwe isasa mu nama nshingamateka basasayo. Urumva ko nimba banse intango nibikurikira baba bavyanse. Icambere nuko twemerera
niko yagaragaje akababaro. Yahamagariye umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi gukoresha ubwenge. Nimba yemeye ko haba umurwi w'abashingamateka ba CNDD-FDD, bigenda gute ngo ahakane ko umugambwe CNL abashingamateka babo bashobora kugira umurwi w'abashingamateka? Ako karenganyo nikazokwigera gateza imbere igihugu. Niko yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu muri 2022 ashikiriza. Iyo ndongozi ya CNL ivuga ko abashingamateka baturuka mu mugambwe wiwe bazobandanya basasa mu nama nshingamateka bataretse guharanira agateka kabo. Turabashingamateka, turi abanyagihugu kandi nibo badutumye, twatumwe n'abanyagihugu. Nubwo biruko tuzobandanya duharanira uburenganzira bwacu, niko yongeye ko. Inama nshingamateka y'u Burundi igizwe n'abashingamateka 127, umugambwe CNL ufisemwo 32. Muri iyo nama nshingamateka 3 bakaba ari abatwa batowe ariko bashizweho hisunzwe amasezerano ya Arusha ku bungane bw'ubwoko n'iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro. Mu bisanzwe umugambwe CNL ukaba wategerezwa kuba ufise umuntu muri biro vy'inama nshingamateka y'u Burundi, ariko siko biri. Ikibanza ciwe cagiyemwo umushingamateka wo mw'ishami ry'umugambwe UPRONA wegereye ubutegetsi. CNL ikaba yaranse itorwa ryayo nk'uko yari yituye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yiyamiriza amatora yibwe, ariko ntaco vyatanze. Agatorwa asabona ko umukuru w'inama nshingamateka yinyegeza inyuma y'ubwinshi bw'abashingamateka bo mu mugambwe uri ku butegetsi asanzwe arimwo kugira ngo ahonyange agateka kabandi. Umuvugizi w'inama nshingamateka Alexis Badia Ndayihimbaze twashoboye kumutora kugira ngo agire ico abivuzeko. Ngayo rero hamwe mu makuru yavugwaga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu, mukanya ndiko ndagutegurira yandi makuru nza kukubwira kuyarabana n'umutekano, ndaza kuyagushikiriza mu buryo bw'idonido. Mukanya ndaza kubikubwira vyose.